maze kuva mu rugo kuko jewe naraturubitswe ku buryo jewe nturugo ndahunga mu byo mbona ku bakobwa amaze kubona yuko muvuye muri etat civile abona yuko ubaye waha amategeko bya bindi byose wahora ubona byo kunezerwa mugenda muragira utunaturi birahagarara hagatangura gukora ibimeze nk'ingingo ufatigwa ari naco gituma mubona umusore ahejeje kugira mariage atamunezero yongera kugira nimuze mubate ku mwikomo ico ndakikubwiye kuko abenshi barangiriza he mu gahinda avuye mu munezero ukiri umusore byose uravyemerewe byose urabikora ugenda iyo ushaka ukora icyo ushaka mugabo uhejeje gutera igikumu ubaye en prison usa n'uwinjiye mu munyororo jewe byabaye bya mbere byanyeretse ko urugo rutazorama umukobwa yatanguye yankabi wacu bose ati nta numwe nkeneye umukobwa yatanguye afata amatungo mu minwe amafaranga je sinaja guhemba nasinya sheke nkamuha mugabo ibyo ntibyambabaza kuko narinzi ko bitunganya iby'urugo ariko inyuma y'indwi imwe ahembwe naza numva ngo zana amafaranga yibe induri biravyutse kuko urumva niyo abayashaka kuyagera tutela totalite ntibyabiri bigikunze induri biravyutse tubana nabuko gushika ambwira ngo azonshira mu icupa nkasha umureta kandi naramukunda pe bimwe bakubwira umuhungu yakunda umukobwa twarinze tuvana nkimukunda n'inyuma yaho tuvaniye nararindiriye imyaka 6 yose ntaraja gusaba divorce ndindiriye ngo ndabo ko byogenda nagiye gusaba divorce ari uko abahabarabiwe bamuteye inda mbonya byaye shavuga ndahebuye ukuvuga uko iminsi yahera niko ibibazo vyiyongera rero iyo myaka ibiri ya nyuma byari bisa nuko noja mu muriro nkaba nikumbagazayo kuko nta mahoro nagize ndonda ndameruko abantu bose baratwenga nuwamfashe ngo angirire nabi yarasanzwe ari umuhabara wiwe kandi yari mu nzego zonangirira nabi nico catumye niruka waraturatujwe bivuye ku mugore bivuye ku bahabara biwe naraturatujwe bivuye ku bahabara biwe ndatura ndagenda no kwicwa ndahakwa kwicwa jewe nafatiwe ingozi saa moya y'umugoroba iburi minota 18 jewe ndatekera ndagenda kuva ico gihe nta telefone nta message nta pera maze igihe numva umutima uranyankiye kubera abantu ndongera ndatekera ndaduga umugore yambwiye ati ntiwinjira munzi wanje ntiwinjira wewe ndahamagara pare ndamubwira ati mbariza ni gute mu rugi wanje ntinjira ico gihe nari impanze ndahamagara uwo mpangiye ati mbariza ni gute ntinjira mu nzu ndiha kuko urumva se nari kureka kuriha kubera abana naciye ngenda ndariha hotel abana utababonye abana ntababonye ndarana intuntu ntokubwira bukeye natoye kakavarize nongera ndagenda guhera ico gihe nagerageza kurondera abana nyina cabigisha ko se yapfuye abana baca bakura bazi ko se yapfuye nagerageza ngo nje kurondera abana ngo honyoye wanje zanzego zimuri nyuma ngo honyoyeyo nca ntinya gutyo mbaho ntuntuye mbaho umutima warasanzaye mara imyaka 5 yose ntabonye abana kubera abana yabigiye bari biga aho yigisha yatoye amabuye imbere y'abanyeshuri bari gukina saa 4 imbere y'abigisha bose anyiruka ko n'amabuye mu banyeshure ndiruka ndahunga ndabikora 2-3 nkavino natekeye ikintu cyose abana bakenera ikintu cyose abana bakunda kugira abana bakunde tuyage umuyoboza mbere umuvyeyi nagenda akampishura mumbabarira ibyo ndabigeze ko umutima uranyaki more pe ihangane
Ibyo ndabibamwe umwanya munini. Hangana. Iyo wakunze umuntu ukamwimariramwo birakomeretsa. Ubu naho noja mu rukundo nokunda 200%. Kuko noba niteze yuko ukunda wewe afise undi akunda kuko nabibonye. Kuko umwana wanje agwaye yigeze kuja kumugwaza. Ngenda kumuraba abantu bandemereye ati ni wihebe nahaca gutera amabuye. Mfata abagenzi turajana. Mugabe ibyo yadukoreye muri iyo chambre umwana yaragwariyemwo. Twebwe twavyimye amaso. No kuvuga umuhabara wiwe nawe yakora ku ivyo bitaro. Yasaba habara benshi. Yakora ku ivyo bitaro baca baraza bigira mu vyabo ku gitanda cy'umugwaza nanje nicarana n'ugwaye n'umwana wanje agwaye ku gitanda cy'umugwayi nahavuye nkomeretse cyane. Uwo nawe acafatana n'umuhabara wiwe baja mu vyo gukwegana indimi no gukoranako. Imbere yawe? Imbere yanje. Imbere y'umwana agwaye? Imbere y'umwana agwaye. N'imbere yabo twagendanye. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera komeze neza muri mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the answer. Iyi ni African TV sandogwe ikaze wese uri kwadukikana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya ndetse mu guvya barabu ndavuga amasana bi Saudi Arabia, Dubai, Australia, Zambia, Mozambique, Malawi n'ahandi hose mwese ndabaha ikaze. Uyu numunsi udasanzwe kandi aho twagira amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe. Ndibaza ko bamwe mwaramubonye ndetse baramumenya, harabamukunda bivanye n'abamaze kumumenya. Uno munsi twazaga kubitandukanye, mbega ninde, mbega aje nkande, numwe mu bagabo arongoye abandi bagabo bari mu gahinda. Turagwaye ikaze. Murakoze cyane. Meze neza. Ego. Turabara mu kije gose twaye ikaze iwacu kuri Africa. Ndabashimiye nanje. Murasa neza. Ego. Nagakoti keze umengo kagorowe n'umufasoni. Oya. Ndakigororera. Kigorore? Kugasa neza. Ndagaha umukozi akagakora. Yego. Ibutanyerera baraho. Ibutanyerera baraho tumeze neza. Yego. Ariko dukuye bari butanyerera abanyakayanza, abanyengozi, Kirundo n'ahandi. Muri commentaire batwiyereke. Abi wacu butanyerera. Batwiyereke nka muri commentaire. Mushire imitima myinshi y'urukundo ugatube ko turi kumwe. Neza na neza turakwakiriye. Uramutse abakunzi bacu bari kwadukurikira. Dufite abantu benshi badukurikirana ariko kandi nizera yuko baza kugukunda. Ubaramutse. Ego, ndaramukije abakunzi bose bariko baradukurikirana. Nitwa Boniface Nduwimana. Nsanzwe ndongo ishira hamwe rigwanya mabi akorerwa abagabo mu Burundi. Ego. Rikorera mu Kayanza, ni naho ryavukiye. Ariko kugeza ubu rikorera ku rwego rw'igihugu kuko ryemewe n'ubushikiranganje. Ego. Boniface ninde? Yakuze ari umwana ameze gute kwanza? Boniface ni umwana yakuze ari mu bibazo bitandukanye. Ego. Ni umwana yakuze mu muryango w'abana 5, akaba mukuru mu muryango. Yego. Papa na mama wiwe barabarimye. Hanyuma yiga amashure mato nayisumbuye, ayarangije arangiza igisata cyo kwigisha, caja kwigisha imyaka mikeya nk'itatu. Arangije acarabihagarika. Acaja gukora ibindi. Yego. Uyu munsi akaba arongoye ishira hamwe rigwanya amabi mu Burundi. Yego. Imbere ko tuza gushika kuri iryo shira hamwe rigwanya amabi akorerwa abagabo naho nyatakorerwa abakenyezi. Akorerwa abagabo. Okay. Imbere ko tuza gushika ngaho oya. Tuza kwa kumenya kwanza. Ikimara guheza amashuri, wize amashuri hehe? Byagenze gute ubuzima bwacu zogenda tape pari tape kugira bakumenye neza. Boniface yize amashuri mato ku Ruganza rwa kabiri. Aca abandanya igice ca mbere cy'amashuri yisumbuye kuri lycée communale Muruta. Imuruta nyene. Ego. Arangije amashuri kuri lycée communale Muruta bamworiyanta kuri lycée Don Bosco. Ngozi. Ego. Kubera ubuzima butari bumeze neza, jewe nize ari jewe ni rihira n'amashuri, mbona kwiga muri interna birananiye. Ego. Nitamva muri interna ncanja gusaba ikibanza muri lycée Kayanza. Naho nsanganye n'ubundi nguma muri interna, navyo nca ndabivamwo. Ncanja kwiga kuri lycée communale mu Kayanza. Ni igisata ego. Ni igisata c'indera bigisha. Igisata c'indera bigisha. Hajya uri umwigisha? Hajya ndi umwigisha. Ego.
maze kwiga igisata c'indera bigisha ndakimara nja kwigisha ngiye kwigisha kuva muri 2006 kugeza muri 2010 maze guheza muri 2010 nako maze muri 2006 natangura akazi nca ndarongora ucafata inyo kubaka yego nca ndubaka kuko nari narangije amashuri ifise udufaranga dukeya nyene uravyumva by'umuntu arondera nca ndarongora nca ndakora akazi mugabo nca mba mu rugo rubi mba mu rugo rw'imishwano mu rugo rudatekanye muri 2010 nari mbyaye abana babiri duca turatandukana n'umukenyezi inyuma y'imyaka 4 gusa mubana inyuma y'imyaka 4 gusa duca turatandukana tumaze gutandukana nari ndonse ikiraka muri MSF Belgique njanja gukorera MSF Belgique kwigisha cubiheba navyo nacenda biheba wahukanye ucuheba no kwigisha nahukanye nca mpeba no kwigisha kubera ko nabona nyene mu kazi ko kwigisha ntivyari bimeze neza yego nararaba uburyo nari mfise nkiri umunyeshuri nkaraba n'umushahara mpembwa ndumwigisha nkavuga ati jewe ubu buryo ntibwombesha ndahitamo mbanza nishira mu kagozi muri risk ndavuga ati gukena no gutunga birabaho ariko umuntu abanza akemera kimwe maze guheba kwigisha nca ndakena Nyumva ko nari ngiye gukorera abazungu mugaba amafaranga bampembye kubera nakoze igihe gito nayo ntacyo yamfashije mugabo utwo nabitse maze kuva mu rugo kuko jewe naraturubitswe ku buryo jewe nturugo ndahunga maze guhunga naho wumva nakora ko kazi nari narahunze nagakoze iminsi mike ndi kumwe n'umugore mu yindi nabaye impunzi kamaze guhera ncambaho mw'ubwo buzima ataco nkora uri gishomeri ndavuga ati harakenewe ko nja kwiga maze kubona yuko ibintu bitameze neza cyane subirira kwiga ndavuga ati nta kindi cyo mfasha kugira ntekane reka ngende kwiga uvuye muri divorce akazi wagataye yego nakandi karaheze ariko mbona ati kugira ngo ntekane reka ngende kwiga cyanigira kwiga ivyo wabona vyo guha amahoro nivyo vyampa amahoro no ngaho muri serepe hose narahize ndanonosora ibijanye n'ingo n'imiryango ndanonosora ibijanye n'imigambi planification ncambaho numva yuko amashuri ndayaha agaciro gusumba urugo haye agaciro amashuri gusumba urugo kuko mu mashuri niho nagiriye umunezero gusumba mu rugo urumva nacampa agaciro amashuri ivyo ndabirangije nshira ubwenge ku gihe nibuka ihohoterwa nabayemo 2018 numva birakenewe yuko abagabo bagira ububavugira nca nkora amatohoza ku mabi abagabo bakorerwa atawa yantumye ku giti canje nca ndabona ko abagabo benshi bahohoterwa nca ndabona ko abagabo benshi babayeho mu buzima nabayemo nca ndabona ko abagabo benshi babayeho batagira ijambo iwabo nca ndavuga tuko bigenda kose aya matohoza ndayashira habona kugira ngo igihugu kimenye ibiriko biraba 2020 canja kwitoza mu nama nshinga amateka nigenga mu ntara ya Kayanza ndumukandida yigenga kubw'amahirwe make nta mukandida yigenga nkuko mu bitoje 18 mu gihugu cyose nta numwe yabaye roteni ico nakoze navuze ati none ko nari nagiye nshira imbere kuvugira abagabo birahererahe umugambi urahebwa canke biragenda gute ncamvuga ati ntibyohereraho inyuma y'amatora nshingishira hamwe ndarishinga bigoranye kuko abantu bose utabasigurira ngo bumve ikijanye n'abagabo bahohoterwa
uwo bibwiye wese yakubwira ati nta tegeko rirenganura umugabo uzoca ubivugira he ndavuga ati ari ugupfa ari ugukira ndabishira habona kuko umugabo nuwopfa atavuye kugonda ibitoke mugabo agapfa avuga ukuri nca ndagenda ndegera abantu bakeya turayaga muri bo batatu baranyemerera ko twofatikanye mbona batatu ni bake duca turasubira ndaronka abandi babiri tumaze kuba 8 naciye nkoresha inama ndababwira ati dutegerezwa gushiraho amategeko kugira tuvugira abagabo kuko nico gisata kiriko kirarengana mu gihugu duca turashiraho amategeko tumaze gushiraho amategeko nca ndayajana muri komine ndashaka kuvugira abagabo kuko bararengana ndashimira musitanteri yari ahari mu Kayanza n'umugabo kuko yaradusinyiye attestation de reconnaissance ntangura gukorera muri iyo komine ndasaba uruhusha ndakora yandi matohoza azwi na leta ndashiraho fiche yo gukora ayo matohoza nca ndaziha abakuru b'imitumba ndasaba musitanteri ati bamfashe duca dukora amatohoza mu mitumba 18 muri iyo mitumba 18 duca dusanga irimwo abagabo 100 na 18 na 32 bataye ingo zari ingo zitandukanye 132 muri izo ngo 132 dusanga 108 bose n'abagabo bahunze hohoterwa bakorerwa n'abagore nca ndabitanga ndabishira habona nca ntanga nicegeranye nca ndakoranya abamenyesha makuru ndabishira habona abamenyesha makuru baca barabivuga yego muri leta ati ngo dusigurira CDF nayo ti noneho uyu numubeshi atanga ivyegeranyo bitari byo kimara guhamagara abanyemesha makuru mu ntara bavyakiriye gute bo kubera ko ikigo CDF cyaciye gihaguruka kimenyesha ko dutanga ibinyoma twebwe twarabandanije barampamagara ndabisigura ndavyerekana twari twakoresheje amafishe ndatanga amafishe genda ku mitumbi yiniye bitohoza basangana ukuri ndanababwira ati je nabikoranye n'abakuru b'imitumba kandi barazi ku mihana yabo abataba mu ngo barazi abagiye natwe twaciye dukora ico ikijanye no kumenya impamvu bagiye gushikaho n'ibiro by'umushikiranganje wa mbere ngaha birunga ikintu ikaza gutohoza kuko ico gihe mu ntara ya Kayanza hari hiyahuye abagabo 9 ni muri 2021 ndatanga impamvu muri 2022 haca hiyahura abatandatu ndatanga impamvu baca barabona ko ari kibazo gikomeye intumwa zose zaje gukora amatohoza zisanga koko hari kibazo gikomeye yego hanyuma baca barabona ko dukora turi mukuri baca batangura kuntumira mu manama kugira nerekane umuzi w'ivyo bintu ndatangura ndaja mu manama ndasemerera nderekana umuzi w'ivyo bintu yego abagabo mugahenda muri komite muraza kutubwira namwe muraza kutwiyereka ngaha ariko kandi nkuru umwana isubira inyuma muri 2006 nigisha tumifata ingingo yo kubaka nabigize nkuko abandi bose babigira none ko nari mfise umukunzi je narangije kwiga dukundana n'uwo mukobwa na wararaba abona uburyo bwo gukora urubanza ndabufise arambwira dukora urubanza nanje ndavuga ati none ko atakindi mbura ndakora urubanza nabikoze nk'abandi bose ugishika mu rugo niyo bintu vyagutangaje bitandukanye nuko wavyibaza ngishika mu rugo ibintu vya mbere byantangaje ari byo nubu mbona abasore benshi bagize mariage bacamwe nukuja gutegekwa utamenyereye gutegekwa mu byo mbona ku bakobwa amaze kubona yuko muvuye muri etat civile abona yuko ubaye waha amategeko bya bindi byose wahora ubona byo kunezerwa mugenda muragira utunaturi birahagarara hagatangura gukora ibimeze nk'ingingo ufatirwa ari nacyo gituma mubona umusore ahejeje kugira mariage atamunezero yongera kugira nimuze mubate kumwikomo ni bose koko presque bose ni nka bose n'ubu uzobona biriko biragendeka kuzoba ari kwirengagiza si kuvuga ko bizoba ari byiza
oya naco gituma jewe ubwanje ngenda mu manza z'abarongora zike ngenda mu manza zike kubera iki umusore avuye mu munezero agiye mu gahinda ico ndakikubwiye kuko abenshi barangiriza he mu gahinda avuye mu munezero ukiri umusore byose uravyemerewe byose urabikora ugenda iyo ushaka ukora icyo ushaka mugabo uhejeje gutera igikumu ubaye en prison usa n'uwinjiye mu munyororo kandi uwo munyororo winjiyemwo n'umunyororo utagira ubuza kugusura kuko ivyo mu rugo ni wewe n'umugore ningumu n'imigere nta kindi uyu munsi ho harakaranda azazi neza yuko aje kurondera amatungo wawe abahungu bariho bakunda abakobwa kubera batunze mugabo ibice 90% by'abakobwa bikunda umuhungu kubera ico bamubonanye kubera ico bamushakako arico gituma uyu munsi ubona ibice byinshi by'abariko barasaba kwahukana nababanye kugeza ku myaka 5 ego bimwe mu bimenyetso byatumye bikwereka mu ntango y'urugo ko urugo rwawe rutazorama yari ibi rimwe na rimwe abagabo hariho bimwe duhonyora ko tukabifata ibisanzwe jewe byabaye bya mbere byanyeretse ko urugo rutazorama umukobwa yatanguye yankabi wacu bose ti nta numwe nkeneye umukobwa yatanguye afata amatungo mu minwe amafaranga je sinaja guhemba nasinya sheke nkamuha mugabo ibyo ntibyambabaza kuko narinzi ko bitunganya iby'urugo ariko inyuma y'indwi imwe ahembwe naza numva ngo zana amafaranga yibe nkamubwira kukora nanje nkora umushahara nkaba narawuguhaye none ivyo bindi mu ndwi imwe ntiwokoresha iwawe mugabo nza gusanga mu nyuma amafaranga yiwe arafise ibindi akora bitari iby'urugo ndavuga ati nzobibamwe gutyo nyene nca ntangura kwiga nanje mu bindi nakora ukuntu nogera amafaranga ukwanje kuki wa mushahara ujere mugabo nanje kugira urugo ruzotera imbere ayava mu bindi ndayajere induri biravyutse kuko urumva niyo aba yashaka kuyagera tutera totalite ntivyabiri bigikunze induri biravyutse tubana nabuko gushika hambwira ngo azonshira mu icupa nkashumureta ico sinarinda nazi cari cyo kuko jewe nagiye numva mu nyuma bambwira ngo ni filme ngo yashumureta ni karashika ntayo nzi nubu ntayo nzi mugabo yarambwiye ko azonshira mu icupa nkashumureta ndabibwiye abagenzi barambwira ati hajya kabaye rero burya yagushizeyo mugabo tuza kuvana ntararijamwe kuko nabo ndabona ko ntari mu icupa urumva ko ari ikintu gitanga biragera igihe rero jewe nari nakuze ndima kuko no kwiga nigishijwe n'uburimyi iyo mvuka muri commune mu Rutatura barimi mama aragera igihe arasoroma imyumbati yanje arayanikira aravundika ibidudu arapakiza amakinga arabizana kumbe uwo munsi sinagiye ku kazi abishikanye mama oriye aho kumuha intebe ngo aruhuke mama yagumye ahagaze nka hariya mukazana we wari ngaho mukazana we wari ngaho ibidudu yabwiye abataxivero ngo shiraho burya jewe ndasohoka nsanga mama yicaye hasi ndabaza nti none ko wicaye aho mama mbona runamye ntiyambwira mugabaza kumbwira mu nyuma ko ari ibintu bimaze igihe ndabaza umugore impamvu basha yavuga make kuko avuze yarava jewe ndabifata ibisanzwe mama ndamwihanganisha nca ntangura gutohoza amenye icihisha inyuma nca nsanga ibintu byarayanga sanze byarayangaye nca ndabibamwo uko mugabo ndagera igihe ndananirwa igihe cyo kunanirwa ndavuga ataha ndakuye meza yego mukiri muri fiançailles umva ko mwakundanye mutarahiza ishure mukiri ku ishure donc mari muzinanye nta bimenyetso canke imico vyakwereka yuko atari umugore canke ari umukobwa adashobotse bo byose narabibonye nazize kudahanurwa n'abagenzi barampanuye mugabo ngira ati ni bimwe byo kwivanga mu rukundo nari nakuze ntakunda kuko nakunzuye
sinarinzi ivyo ari byo. Umukobwa twaranigana. Yego. Mugabo nari nabonye ibimenyetso byose binyereka ko uwo muntu adashoboka. Mugabo uri mu rukundo ntakanura. Ndabirenga ko ndabibona. N'abagenzi barambwira ati uyo no muhira ni ntagondwa. No muhira ababanyi barageze igihe barambwira ati usa no kwiyahura. Mugabo kubera nari nakuze nkorana n'ikiroberi bavuga tujya n'umusirikare ntacyo. Ati bazohangana babimbwiye uko nagira nibizohinduka kandi naramukunda pe. Bimwe bakubwira umuhungu yakunda umukobwa twarinze tuvana. Nkimukunda. N'inyuma yaho tuvaniye. Naramurindiriye imyaka 6 yose ntaraja gusaba divorce. Ndindiriye ngo ndabo ko vyogenda. Nagiye gusaba divorce ari uko abahabarabiwe bamuteye inda mbonya byaye. Shavuga ndahebuye. Nca ndahebura pe. Ego. Aho nca nitura sentare. Sentare nawe kubera yaramaze kugira itonga yagiye avuga tuko mu ngenza nuko mu mezi 3 sentare yari insomeye divorce nca ndavuga ati Imana ishimwe. Umutima wanje nca ndawuha amahoro ti umutima wanje ntuzupfe wongeye kuyumvira ivyo kuraba kurongora. Kugeza isa. Kuva ico gihe wagiye uhamije umutima wawe kuva 2010 kugeza n'iyi saha cyambu cy'abanyarwanda ati ndingarago ntabwo ndingarago naravyaye. Mugabo ndumusore yubatse. Uyu musore yubatse? Yakari ugufise. Mugabo yubatse. Mugabo atagira umugore. Aha, n'urugendo rurerure ariko wumva yuko imyaka 4 kuva 2006 gushika umwaka wa 2010 yabaye imyaka imeze gute ku buzima bwawe? Yabaye imyaka umwaka wa mbere byaragendeka. Umwaka wa kabiri ibibazo bitangura kuvyuka. Umwaka wa gatatu nawubaye nk'uri mu kiroberi. Umwaka ugira kane nawe nawubayeho nk'uri mu muriro. Ukuvuga uko imisi yahera niko ibibazo vyiyongera. Rero iyo myaka 2 ya nyuma byari bisa nuko noja mu muriro nkaba nikumbagazayo kuko nta mahoro nagize. Ndonda ndameruko abantu bose baratwenga ndakena ndasubira inyuma. Ivyo numva rimwe na rimwe hari gihe iyo ndavyibutse ngira gahinda mugabo mu nyuma nkibuka yuko inyuma y'imvura izuba riraka. Ego. Ariko uriteze izuba inyuma y'urugo rwanse na cyane kuvuga uriteze undi mugore. Naho nto kwitega umugore niteze kubaho ntuje ntekanye. Okay. Muri iyo myaka 4 mwabanye. Benshi bavuga yuko ati umugore ataragucamwo atagira ibiki nibiki. Ivyo bindi nibisanzwe ni ibintu bishobora guhinduka. Iyo myaka 4 yaragucamwo ku buryo ubona ati kabisa ndarengewe canke byari bimeze gute? Usibye no kuncamwo. No kwicwa narahatswe kwicwa kubera ibyo. Cyane. Byatanguye gute? Byatanguye ryari? Utanguye kubona iyo ngeso. Ndakubwiye ngo byatanguye igihiki noba ndaguhenze. Kuko ivyo byatanguye wewe tutaramenyana. Ndabimenye ngira ngo nisako. Mu nyuma jewe tubana narabona abahungu bamwe barabagenzi baraza kundamutsa. Mugabo mu nyuma tumaze kuvana niho naboneye ko bataza kuramutsa jewe. Kuko tumaze kuvana nabo niho baciye baramukirwa baca babandanya urugendo. Nuwo bavyaranye umwana wa mbere tuvanye nuwo ari umugenzi, nuwo twajana no kumuraba, nuwo twajana muri byose, nuwo basubiriye bamaze kuvana nuwo ari umubanyi. Nca ndabona ko byari ibintu byari bisanzwe ku buryo n'abana jewe kuko abana maze kugira divorce abana bavuze ati twebwe turabonye papa tuja kwa papa. N'abana barageze igihe barambwira ibyabaye byose. Ndumva ko bitari byubu. Wamfashe ngo angirire nabi yarasanzwe ari umuhabara wiwe kandi yari mu nzego zonangirira nabi. Nico catumye niruka. Waraturatujwe bivuye ku mugore bivuye ku bahabara biwe? Naraturatujwe bivuye ku bahabara biwe ndatura ndagenda. No kwicwa ndahakwa kwicwa. Jewe nafatiwe Ingozi saa moya y'umugoroba iburi minota 18.
bankuye Ingozi saa 4 y'ijoro kuko hari amatelefone antabarije kuko je maze gufatwa umupolisi yaracungereye uwo muntu yarantijije telefone ndatabaza gwanje bayinyatse maze gutabaza ndatabago kuko wantabarije nawe yavuze ati uwo muntu ntagira icaba icanyeretse yuko vyarimwe amahinyu menshi nuko uwo muntu haje yambwiye ngo telefone ukoresheje uyikuye ndamubwira ati gwanje mwayintwaye nabaye mu buzima bugoye nabaye mu buzima bushaririye nico catumye mbona yuko hajya ntubona abagabo benshi ntuzubona arinza turugo ngo tangure kumucira imanza ahubwo warukwiye gukora amatohoza uko byari bimeze mu rugo kuko hariho abatunturiye imbere adashobora kubiserura bivanye n'umutuntuje inzego arimwo bivanye n'umutuntuje urugerage arimwo ku buryo uwo muntu niyavuga baca bamukoze ico bashaka agatinya ko bamukoze ico bashaka akaca yemera kabibamwo gutyo ego abo bose barakeneye gutabaga ego muri iyo myaka bega warisuzumye ati mbega ni naje ho barano ntigeze nitwara neza ko bavuga ko umugore nza afata ingo yo kugucamo nuko hari ibintu abona ko bitagenda neza swat mu gitanda swat mu buzima busanzwe bega warisuzuma nawe bo abagore ni nta munoza niwo mushimisha byose ico kimenye jewe sinshobora kubona ngo aho ntari ndabitunganya naho kuko womenya aho utabitunganya agushikira akakubwira ati je ngaha sintunganirijwe akubwira ati burya rero wanyagajije neza aha akubwiye ati aha sintunganirijwe womenya ikosa wazize ryaryo mugabo kubera ntigeze menya aho nakoze ikosa byangoye kumenya bo je narahavuye nibaza ati mu kibazo c'ubutunzi nahone kubera urumva ko maze kugira mariage ivyo yabona nk'ubutunzi hari byasubiye inyuma aho naho je nita kumwikomo ngaho kuko rimwe twaranapfuye amafaranga tumaze gupfa amafaranga urazi yuko urugo amafaranga y'urugo ari ay'urugo hariho amafaranga nari nasabye ideni turayapfa ico kiri muri bimwe mu vyo novuga ati nibaza ari ibi kuko urazi abagore bashaka ibintu byose babyigarurira uri umugabo rero ukabona ugafata ingingo yuko hari ibyo utemera ko bishwiragira intambara iratangura ego bigitangura wewe wihaye ingingo imeze gute yugomba kwitwara gute inyuma ya myaka 2 y'ubwa mbere ariko ya myaka 2 naho ya nyuma wice wihingingo yo kwitwara gute mbere y'umugore wawe mu gihe wamaze kubona yuko atuye mudamu ndabona ko adashobotse kugira ngo ninde ufata ingingo yo kwahukana bo iyo umaze kubona neza yuko umuntu mubanya adashobotse hariho bimwe wiha amahoro kavuga ati bindabihevye nzemera ndabigendemo hari ibyo nahevye ndabigendamwo hari n'ibyo ntashobora kugendamwo ndafata ingingo ati bisi nshobora kubigiramwo ahuko ndabigiramwo nzobifata ko ingingo gwashaka rubomoke ntushobora kwemera kuba umugabo w'inganzwa kugira ngo uzusabiriza mu rugi wawe aho ni wabona ibyo bigeze ko uzufata ingingo yego ntushobora kwemera kuba umugabo atazosohoka mu bandi ngo avuge ijambo kuko ni wabona umugore wawe avuze ati hora ndavyivugire uzuca usezera umugore n'umufasha w'umugabo yategerezwa kuvuga ibyo umugabo amutumye nk'umuvugizi wiwe yategerezwa gukora ibyo umugabo bumvikanye ko nk'umujyanama mugabo ni wabona ufise urubanza umugore akakubwira ati hora ijambo ndayivugira uzuca usezera kazoba karabaye nuko rero byagomba kuba yego cyamfata ingingo ati jewe mu rugo iwanje nakuze nk'umugabo nkurira mu bibazo sinsazire mu bibazo hageze gufata ingingo mbonye ko bidakunda ko ninazifata babandi bari inyuma bazoca bangirira nabi nkuko byari biri mitamwo gutekera ndahunga umunsi wa nyuma wo gutekera ukava mu rugo yari umunsi umeze gute umudamu yarabibona mbega yavyakiriye gute wari umunsi udasanzwe kuko nagombye gutekera ariko umugoroba kuko nabona ngeramiwe hariho ibimenyetso bingeramiye bivanye n'ivyari byabaye mu rugo mugabo uwo munsi ndatekera mugabo umutima uranyankira nakunda abana cyane nca numva gutabana numva umutima uransi
ndaryama mugabo ndyama ari ntibuca sizeri yo mu gatondo nari ntoya agasakoshi karimwo ipataro zibiri n'ishati zibiri ako kavarize n'umurembe wako sinzowuta n'ubu kari mu cyumba ntaco ndagakoresha mugabo ndagafata nk'icibutso ako kavarize ndagakubita mu biganza byanje ndategera umugore uko yavyakiriye ntakonzi kuko wewe gahunda yiwe yarayizi jewe ndatekera ndagenda kuva ico gihe nta telefone nta message nta pera maze igihe numva umutima uranyankiye kubera abana ndongera ndatekera ndaduga umugore yambwiye ati ntiwinjira munzi wanje ntiwinjira wewe ndahamagara pare ndamubwira ati mbariza ni gute mu rugi wanje ntinjira ico gihe nari mpanze ndahamagara uwo mpangiye ati mbariza ni gute ntinjira mu nzu ndiha kuko urumva se nari kureka kuriha kubera abana urumaze ihengera tuwagiye nta nari maze ukwezi kumwe ako muko kwezi ntigeza guhamagara cyangwa kwandikira kubaze na kimwe ahubwo ni nimero nibaza yaciye ayifuta kuko yari afise abandi bahamagara jewe ico nakoze naciye maze kubona ko nuwo mpangiye amubwiye ati munzi wanje ntiyinjira ibintu byose biri indani nta kintu najanye nasabye ati none ibintu by'iwanje burya ntibibitsa ati aha ntihakiri iwawe ico nakoze pare yambwiye ngo ingurari wanje ndamubwira ati je sinzoja kuraraguza naciye ngenda ndarihi hotel abana utababonye abana ntababonye ndarana intuntu ntokubwira bukeye natoye kakavarize nongera ndagenda guhera ico gihe nagerageza kurondera abana nyina cabigisha ko se yapfuye abana baca bakura bazi ko se yapfuye nagerageza ngo nje kurondera abana ngo honyoye iwanje zanzego zimuri nyuma ngo honyoyeyo nca ntinya gutyo mbaho ntuntuye mbaho umutima warasanzaye mara imyaka 5 yose ntabonye abana bamaze gutangura maternelle ndiheba ndabasanga ku ishuri ico yakoze kubera abana yabigiye bari biga aho yigisha yatoye amabuye imbere y'abanyeshuri bari gukina saa 4 imbere y'abigisha bose anyiruka ko n'amabuye mu banyeshure ndiruka ndahunga abigisha barambwira ati niwiyakire abana ntibibagira se niwigire uzobabona igihe kigeze ico nakoze naciye ndondera umuyobozi ndamubwira ati intuntiri mu kunyica y'abana wiyumvire kubona umwana turiya ni gwawe udashobora kumuramutsa ico nakoze naciye ngirana amasezerano n'umuyobozi arambwira ati ninabona abana bashobora gutonda mu mugwi baje bonyene nzoguhamagara wiyumvire kuba ndi Bujumbura akambwira ati abana uyu munsi batonda bonyene ngaca nurira imodoka ari nkaduga kubarondera ndabikora 2-3 nkavino natekeye ikintu cyose abana bakenera ikintu cyose abana bakunda kugira abana bakunde tuyage umuyobozi ambera umuvyeyi nagenda akampishura mumbabarira ibyo ndabigeze ko umutima uranyagiye more pe ihangane ibyo ndabibamwe umwanya munini ihangane maze kugera ico gihe abana barateba turavugana barateba barambona nk'umuvyeyi abandi bakababwira ati ni papa wawe bakababwira tujya ni papa wanyu bamaze kubona yuko ibintu ndabakorera atawundi yo bibakorera atari papa wabo abana bariyumvamwo turateba turicara
turaganira umwanya munini, barambwira dukenye ibi, dukeneye ibi, amasakoshi, ibirato, ndabibagurira ndabibashira hahandi kw'ishuri nyene. Ngaca ntekera ibintu vyinshi kugira bagira abandi bana bahamagara basangire, bagira umutima wo gusangira nanje dusangire bisanzure. Ndabigira kenshi, abana barateba, turakundana. Mama ico gihe ntavyo yamenya umugore wawe? Ijya mbere ntiyabimenye, ijya kabiri abana baramubwira ko nagiye kubaraba. Abana baca bahitira mu kibazo cyo gukubitwa. Ibirato nabaguriye ngo acarabibaka abigabira abantu. Umwana mutoya n'umuhungu yari amaze gukwiza imyaka 6. Ivyo nongeye kumushira ngo abijanye yamubwiye ngo mama ivya mbere warabinyatse, ibi ntavyo nyaka, nabiguriwe na papa. Abana bakurira mu mubabaro. 2017 2016 niho yaca vyarana n'uwundi muntu. Nyuma y'imyaka 6 muvanye? Ego. Mbonye avyaye numva umutima uratanguye kunyemerera kuja gusaba gatanya. 2017 cyane nitura sentare kirancira urubanza. Ico gihe 2017 umuavoka nari mfise yamburanira, ni nawe muavoka yaburanira umugabo yagiriza umwana. Tugahurira mu rubanza, bagahamagara urubanza rwanje rwo kwahukana, baruheza bagaca bahamagara ugwiwe guwo yagiriza umwana. Aca avuga ko ari je nakoze montage kugira ngo banke umwana yavyaranye n'uwo muntu. Kubera iki? Uwo mugabo nyene yagiriza umwana ni muri babandi nababwira bara bagenzi banje. Ahavara aranka umwana umugore amwiyandikako, nanje sentare birampaye divorce. Perenkoni. Jewe abana biwanje ati ko duhuriye muri sentare tugize Imana, papa nguyu. Bansomeye urubanza mu kwa 11 2017. Mu kwa 12 ku Nweri abana biwanje bose bari barondeye muhira baje. Oh wow. Bavuze ati twebwe tugiye kwa papa. Habanje haza umuhungu kuko tumvuye narasimbye ndabumvira amanota nca ndamucana muhira kugira habone. Haheze imisi 3 Noeli yabari kuwa mbere, kuwa gatandatu yarashitse muhira. Nanje nari nagiye ku Gatumba numva baranterefonye tumwana wawe ariko arakurondera. Nababwiye ati muhiki ntashaka ngaho ku kabutike andindiye. Nca mfata moto nca ndataha. Nishitse nca ndamutwara kumugurira impuzu. Ndamugurira ikintu cyose ashaka. Mu gatondo ka Noeli yazindutse aja kwa nyina, mushikiwe na wamubonye ati tugende kwa papa. Nawe acaraza, nawe nca ndaja kumugurira, baca baja guhimbaza Noeli banezerewe. Nca ndabaha amafaranga ati aya nayo mugira ku munsi mukuru. Baca baja kwa nyina. Nyina babonye ati muvuye, twebwe tuvuye kwa papa, kandi tuza kugira uburuhuko kwa papa, tuzogaruka buheze. Abonye atako yogira, abana ku mugoroba bose nabonye baje. Nababwiye ticara, cyanda bakorera ibyo umuvyeyi yabwirizwa gukorera abana nyene. Uburuhuko buheze, urya munsi wa mbere baja kwishuri ntibagiye. Bambwiye ati twirirwa turamesa, ati nta kibazo. Ku mugoroba ndababwira none ntimugenda kwa nyoko kugira muze muje kwishuri, bati turungike. Cangenda ndungika uja iyo mbika ibiraya, abazanira ibiraya azobaherekeza nk'abavuye kwasi. Ku mugoroba nca ndabarungika. Sinarinze ko banavyakira kuko urumva nyene biragoye. Nca ntuma mu taxi veroti niba tavyakira uco bigaruka. Ati nibaze kubita. Nimubite uco bigaruka. Hanyuma nca ngenda kukuberana ahantu atabirometero 2 birenga byari bihari. Nca nja habona kugira ndabo mu taxi vero uko bigarukana ndabibike. Nca mbona garutse atavyafise ati bavyakiriye timanitse.
Okay. Bukeye abana baciye bigarukira batekeye byose bambwiye ati twe ntitushobora kubayo twarabonye kwa papa aca baka impuzu zose kugira bagumeho nabo bemera kumusaba uniforme n'amakaye gusa nibyo bashikanye wanje nanje nca ntuma ko udandaza impuzu ati zanibaro uyitorera ngaha nyene kugira ngo zivamwo zose zibakwiye zibizabo aca bigiruko abana bashiye basubira kwa nyina bamubwira ati warihenze kutwambura impuzu kuko ubu dufise izisumbi zo twari dufise. Wow. Baca baritahira kugeza uyu munsi abana tubanye nka gishiki na gisaza. Wow. Ego. Umwaka wa 2017 yari umwaka umeze gute? Umwaka wo gusaba divorce. Nyuma kumva umugore wa Daboro ko yatwaye inda mu gihe wari gufite icizere yuko azova kugarukira. Yari umwaka umeze gute? Birakomeretsa cyane. Iyo wakunze umuntu kamwimariramwo birakomeretsa. Ubu naho noja mu rukundo nokunda 200%. Kuko noba niteze yuko ukunda wewe afise undi akunda kuko nabibonye. Wabaye umwaka utanyoroheye ariko ndabibamo ndanihangana kugeza isaha uwo mwaka ndacawibuka. Kuko nawukomerekeyemwo gusumba igihe nakomereka bampiga tuvanye n'umugore. Numwaka yatwayemwe inda nari niteze ngo azohinduka angarukira. Numwaka nasavyemwo divorce, numwaka nanamenyeyemwo yuko abana bigishijwe yuko napfuye ndahari. Urumva barampambye ndahari. Numwaka utanyoroheye mugabo numwaka wasanze nari yakiriye. Eko umunsi wa mbere wakiri ubutumwa ku mudamu wawe yatwaye inda. Umutima wawe wari umeze gute wabaye iki? Sinatangaye. Kuko ni ahubwo yari yaranatevye kuyitwara. Kuko umwana wanje agwaye yigeze kuja kumugwaza. Ngenda kumuraba abantu bandemereye ati ni wihebe nahaca gutera amabuye. Mfata abagenzi turajana. Mugabe ivyo yadukoreye muri iyo chambre umwana yaragwariyemwo. Twebwe twavyimye amaso. Nukuvuga umuhabara wiwe nawe yakora ku ivyo bitaro. Yasaba habara benshi. Yakora ku ivyo bitaro baca baraza bigira mu vyabo ku gitanda cy'umugwaza nanje nicarana n'ugwaye n'umwana wanje agwaye ku gitanda cy'umugwayi nahavuye nkomeretse cyane. Mugabo ndahava niyakiriye. Rero kumubona yari yatwaye inda ntivyankomerekeje. Kuko baraza bakamupakira inda mubona gucyo n'imodoka bakagenda. None umva hari ico nari nsigaje kumenya kindi. Nari narabimenye, nari ndabizi, nari nsigaje kubona resultat kugira ngo ndonke nanje kimfasha kubura. Twinjize muri yo shambura umwana yaragwariyemo. Hari hameze gute kugira ngo kuburyo umutwe kabisa wumva wosa. Muri chambre jewe naragiye. Ivyo natekeye kuja kuraba umugwayi ntabyo yakiriye. No kuvugana ntitwa kuva 2010 tuvana. Twavuganye ku ishuri dushwana antera amabuye. Kugeza n'uyu munsi niturongera kuvugana. Muri iyo chambre ndagenda ivyo ntwaye ngira Imana hari uwundi muntu yari yaje gusuhuza niwe yavyakiriye. Uwo nawe acafatana n'umuhabara wiwe baja mu vyo gukwegana indimi no gukoranako. Imbere yawe? Imbere yanje. Imbere y'umwana gwaye? Imbere y'umwana gwaye. N'imbere yabo twagendanye. Twebwe ivyo ntitwabihaye agaciro kuko cyari kimenyetso ca mbere gituma ndamuva inyuma. Jewe turaramutsa umwana turamusezera turigira ivyo bindi ntibyari bindaba. Ugita iyo visage yagiye gumigaruka ko mu mutwe yaragaruka ariko ngaca ndayigwanya kubera byari ibintu byabaye nari niteze ko bihari. Ntivyahava ngo binkomeretse kuko hari bindi nari nabonye imbere yaho. Kuko hari nk'umuhabara wiwe yajara mupakira je ntegereye imodokari baratelefonanye yuko babonye aho ndi kugira baze kunkomeretsa gusa barahahurira mupakira imodokari barasohoka baragenda. Abo byarageze igihe kuko yari umusirikare yaravuye muri Somalia byarageze igihe amaze gukenda nawe baravana. Atorana n'umushoferi wo muri OBR nawe biragera igihe ari we wumva bari bavyaranye bwa mbere hanyuma bakaburana nawe birahera. Atorana n'abandi bose nkuko bari umurongo ntotondesha. Urumva ntivyari bikinkomeretse. Yego. Abagabo mu gahinda. Yego. Agahinda urumva ko akabaye imyaka myinshi batahura
igituma watanguje ishira hamwe abagabo mu gahinda ati burya uko mubibona nuko abagabo benshi batabivuga benshi babayeho mu gahinda umuntu wa mbere wakiriye ndetse aragushingira intahe yagushingira intahe yuko nawe urugo rumeze gute kugira ngo cuvuga ati sha urugendo uri kandi arukomeze rero ndabona ko bitoroshye. Umuntu wa mbere nakiriye yanshingiye intahe yuko amaze amezi 8 aryamana n'umugore hagati hari urubibi. Bijya bintu twumva nk'inkuru nivyo ntuzu bifate nk'inkuru kuko tuvuga ivyo dufitiye ivyemezo n'amatohoza yakozeko si inkuru. Baryamanya amezi 8 hagati harimwo urubibe ari ntiwegera ino uce wiyumvira kuryamana n'umuntu yogukemura ibibazo byo mu gitanda akaba ari watabigukemurira kandi umuti wavyo uhari. Murumva ko ari ikibazo gikomereye. Yego. Umuntu wa kabiri nakiriye ni umuntu yari yatemaguwe n'umugore amutemagura amuziza ko yaramukije uwundi mugore bahuye. Umugore yatemye umugabo kubera ko umugabo yaramukije uwundi mugore. Yego bahuye tena ari n'umubanyi amwagiriza ngo ko mwarinze muramukanya no muhabara wawe. Tugiye kubitohoza dusanga uwo mugore afise abandi bahabara. Mugabe ivyo ariko arakora no kugira ashiremwe ubwoba umugabo bwo kutazigera avuga kucabonye. Abagore rero barafise ukuntu amaze kugira umuhabara aca atangura kwagiriza umugabo kwaja hanze kugira ngo nawe niyamubona mwabo bahabara ntacutse umutima wo kubivuga. Nico kibibatera. Muri biya haranditse ati kurongora ni vyiza ariko kutarongora ni vyiza cyane. Vyiza cyane kurusha. Nanje mere nka Paulo uwo vyokundira yobihe bakaguma gutyo kuko kurongora ni vyiza mugabo kutarongora nivyo vyiza cyane kuko nta stress nk'iya barongoye barimo ugira. Oya ni gute uno musi usigura igitsina gore umugore muri rusange. Umugore sinoronka uko ndagisigura kuko banza ugikwegure wewe nyene iryo jambo umugore gikwegure wumve. Umugore nuwo kuza kugorana. Umugore hariho benshi mutaza kumvikana muri commentaire yabahobwira ati nitutumvikana nabo bitarashikira uwo bitarashikira arindire gato kuko uyu munsi turiko turakira abasaza b'imyaka 70 byari bimeze neza ubwa mbere mugabo uyu munsi ni ntambara. Uwo rero bitarashikira uzobona inzu yantuze ihiye ntazareke kuzimya ngo yibaze gwiwe kwitazofatwa. Abakiri mu kantu kwifata bikimeze neza ico no babwira ndabasengera Imana bize bihoruko mugabo ico no babwira ntibijajara kuko umuriro wakuja iyikirira gisigaye kuko twese nitwari twifuza kuba mu rugo rubi twari twifuza kuba mu rugo gwiteka mugabo twisanze ivyo twibaza atari byo. None nitwirirwa turabona aba mama y'imyaka 50-60 bariko barajana imisore y'imyaka 18 mu hotel. None umugabo ujya muntu aramahoro. Nitwirirwa turabona aba mama b'imyaka 60-70 asohokana n'umwana w'imyaka 18. None kubereka atasohokanye n'umugabo wiwe bajya mu imbere yaho byari bimeze neza. Nico cyatumye mvuga nti uwo bitarashika ntabitwenge arindire azo yishime abonye apfuye bitabaye. Ahaze yishime kuko abapapa benshi baza bakadushingira intaye batubwira ati nanka kubishira hejuru kubera ikibanza ndimwo boca banyirukana. Nanka kubishira hejuru kubera abana banje ntafise umwanya wo kwirirwa nicaye impande yabo. Mugabo bose bakutubwira ati twese bimeze uko. Abenshi rero mu bagabo batsingo kubw'impuhezo z'abana. Yego. Abenshi mu bagabo bari mu rugo kubera impuhwe z'abana. Nta kindi. Abandi ati ako nagasema nta mugabo akubagurwa mu rugo nta mugabo yoba afatwa naye mu rugo ngo acaza kubivuga umugabo apfa ari umugabo. Kugira ngo urinde ushigira igihe cyo kurinda uvuga. Bibazo biba vyakomeye. Mbege bavyananiranye ko wihangana. Bo. Umwibutsa w'ikirundi uvuga ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda. Yego. Twibaze ko inda ari ngunguru.
uzufata umupira w'amazi ushire mu ngunguru uvyo ari byo byose nijoro ryaca itaruzura mu irindi ntirizoca niyo ndabatubwira amarira atemberamwo twibaze yuko uko biri kose azotemberamwo mugabo itebe yuzure none amarira niyuzura mu nda agaseseka hazoseseka iki ni vya bindi uzawumva ngo umugabo yiyahuye ngo umugabo yishe umugore ngo umugabo yatekeye arahunga ni yamarira yuzuye mu nda arateba aruzura araseseka guseseka rero twese ntasesekera mu mpande zimwe n'amazi kujya dasesekera mu mpande zimwe n'amarira twese ntasesekera mu mpande zimwe hari abagabo bamwe asesekera mu ruhande rwo kwiyahura abo baca uzinduka wumva ngo nakayiyahuye hari abagabo asesekera mu mpande zo komoka uzinduka wumva ngo yatekeye yagiye hari n'abandi asesekera mu mpande zo kwihagarara ko tijewe mu rugi wanje nuko niba uza wumva ngo yishe umugore rero twese nuko ubu kivuga ngo amarira yiwe ngo natemba aja mu nda ni utaramenya yuko kuyaserura ari gice cyo gukira burya kuvuga mabi nico gice ca mbere cyo gukira ni wabona ubuji wawe akubwira amabi yahuye nayo ukabona ararize murekarire kuko burya niho niko gukira twese byaruko twese byagenze uko nubu hari ivyo tuvuga ngira wabibonye hari gihe bigera kwihangana bikanga ukibuka ivyo wabayemwo amarira yo nyene akizana rero aje nta bundi bufasha ijya n'inzira yo gukira turacari mu bikomere bidutuma ugeze kuri ico kintu bikubako ntubone nanje ngo nariyakiriye nanje ndacakeneye abamba hafi ndiko ndubahura abandi kugira baronka baba hafi mugabo nanje bakomeza kumba hafi kuko ni gikomere tubana naco ego imyaka 16 iraheze atarugufise imyaka 16 iraheze wahukanye mu rugo ariko kandi imyaka 9 iraheze uronse divorce ego ni gutogera niyo myaka hamwe n'imyaka y'urugo warurimo bo jewe imyaka y'urugo nari ndimwe kubera tamunezero nayibonyemwo nta gaciro ndayiha niciza wibuka mu rugo hagiri nani bo iciza nuko naruvyayemwo nkagira abankomoka kuko bijanye n'umubano w'urugo nta ciza kirimwo na kimwe nabone mugabo kuba naravyaye nkagira umunsi mukuru wo kumwe umwana uravyumva yuko kuba narahekereje nyitwa senaka ngahindura izina bakanyita papa naka ico ni ciza kinini kandi ico nzocubahira umugore twaravanye ibindi bibi byose yarabikoze mugabo yarampaye izina ryo kwitwa papa naka ico kiramaze ego muri iyo myaka 16 rero abenshi ati burya umugabo yamara umugabo ati kandi umugabo arafise umubiri mbega nta gihe wama wiyumvira ati mbega nosubira kurongora kugira ngo nanje ibibazo vyanje vy'umubiri nze ndabikemura bo ugiye mu bitaro kuraba abagwayi bose bagwaye ingwara zitandukanye ariko hariho abagwayi bamaze kwinjizwa mu bitaro abo babayo bakavurirwa kwa muganga hariho n'abagwayi batonda ku dispensaire bakavugwa bagataha rero umuntu ni waraba umuti wo mufasha aho uzoturuka uturuka mu bitaro uja mu bitaro bakagutera serumu uturuka ku dispensaire bakagutekerera ibinini ugataha uja ku dispensaire nuko bica bigenda sindi umumarayika nanje umubiri urashobora kungora mugabo uraha discipline umubiri vyanka ukaraba nyene uko bigenza hanyuma nyene ukifashisha bombone cyamvu cyababa ego nuko ego uno mushi uyu urongoye ishirahamwe abagabo mu gahinda nabonye uno musi ririmo abantu benshi mu ntara ya Kayanza mu ntara ya Gitega hani makuru mu zindi ntara zitandukanye ntara ya Bujumbura ya Butanyerera yose ni Bujumbura y'abagabo bari mu gahinda aha uwo kujana muri iki gisagara tugomba kugurura biro ni huzobibonera twarashizeho inzego mugabo twaragowe cyane no kuronka aho dukorera biro mugabo turiko turagerageza ni huzocubonera ubu honye nabitura izo nzego tutarabereka biro aho baja ni benshi cyane hari ibibazo bitandukanye iyi Bujumbura yo yirimwo abakobwa bashuhiye amaronko gusumba izindi ntara ni kibazo
Yego. Uno munsi ukugerageza kuvugira abagabo mu gahinda. Ariko mbega ni ikihe kintu gituma urugo rukomera? Ikiyago. Ukwizerana no kuja inama, ibintu bitatu. Nibyo bituma urugo rukomera. Ukabona muhiri wawe muricara mugafata umwanya wo kuyaga. Mukaja inama kubizokorwa. Mukanizerana kuvyo muriko murakora. Urugo ruzokomera nta ngorane. Mugabo uyu munsi ikibazo dufise dutwarana tutanazi ivyo tugiyemo. Aho usanga umwana w'imyaka 18 ngo aremerewe kugira etat civil. Ugasanga umwana w'imyaka 21 ngo yarakuze nagira etat civil. Abo baracaja mwibarabara ngaho bagakina kanjenje baterana inage. Uyu mwana umuhungu w'imyaka 21 abakuze. Nta barakura. Abaramaze ishuri. Hano baraheje amashuri Bonifa. Umwana aheza kaminuza afise imyaka ingahe? No munsi Avent bari ko baraheza amakaminuza. Sawa, dufate Avent ko bamaze kaminuza. Ashaka guhereza ngaho nyene. Anganiki. Umwana w'imyaka 20 uyu munsi muhuye umenga kuri epoke yacu umenga no wa 13. No mu mutwe iwiwe umubwiye ikintu c'urugo azi yuko ari kuzogenda bakaza bavoma amazi basukanako bimwe bya anniversaire nivyo biri mu mutwe wabo. Nta projiriyo. Ni haba hatari yo projet urugo ruzobaho gute. Aho niho turiko turagirira isheke. Ndashimira ubushikiranganje kuko duheruka guhindura iryo tegeko. Ubu twashizemwe ko umukobwa azoja kubaka ku myaka 21. Umuhungu akakemererwa kubaka ku myaka 24. Ibyo bizofasha. Bigabanye na za mvyaro aho usanga umwana w'imyaka 16 ahetse wa kabiri. None uwazogera ku myaka 30 ahetse bangahe? Niyo bahetse babiri ku myaka 16. Ku myaka 30 azoba ahetse bangahe? Azoba yo kubaka igisagara ca Bujumbura. Ivyo byose bizogabanuka. Kubgawe urugo ni iki? Urugo ni huriro ry'abantu babiri. Bahuriramwo kugira ngo bagwize bubaka umuryango. No kuvuga urugo ni inshingano z'abo bantu babiri kugira ngo bagire umuryango bakomokako banawutunganirize. Ubwo ni gwo rugo. Urugo si kugenda hariya muri etat civil. Urugo n'umuryango. Etat civil bafasha kugira abamenywe n'amategeko gusa. Ego. Uno munsi urumwe mu bagabo yagiye imbere abandi bagabo. Ko kumaze kumva agahinda k'abagabo benshi batandukanye. No munsi ati ingo nyinshi buri zibayeho mu marira. Mbega abana bazovyara abana bavuka muri izo ngo ni gute butegura kazoza kugira ngo baze birinde ivyashikiye bavyeyi kuko uno munsi bavuga ngo hariho karande nimba mu rugi wanyu bagumye bahukana abaho guhahukana kutavuga rumwe nyoko canke iso agenda mu ngeso z'ubusambanyi mu bandi bagabo canke mu bandi bagore benshi batandukanye ivyo bizokurikira n'uruvyaro ruzokurikira abo bana mbega baheze bagakura gute akaronko ku bana bawe bo abana banje bari muri bamwe mu bahuye n'ibibazo komeye kuko bahuye n'ihohoterwa bakorewe batarifise mu ruhara ariko uyu munsi ngerageza kubereka ko batozokurira mu bibazo ngo babibemwo nkuko mu kubiyegereza mu kubategura mu kubereka ko intambamyi y'urugo ari ivyo byose birusambura rero bisaba inguvu nyinshi ku bana b'iki gihe kugira baze babe batari muri yo karande ndahana urugwaruka mu gihe hari amatati mu muryango reka kugira aho wegamiye ugize aho wegamiye barakwinjije muri affaire uzocubaho uri ngare ku ruhande wegamiyemo ni waba wegamiye ku ruhande rwa nyoko wawe ukamushigikira mu makosa uzocubaho uzi neza ko abagore b'abanyamakosa ari bo bazima ntuzubaka ni waba wegamiye ku ruhande rwa papa wawe akaba ari umunyamakosa ukamushigikira mu makosa uzocubaho uzi neza ko abapapa b'abanyamakosa ari bo bari mukuri ntuzubaka rero mpano urugwaruka kutagira uruhande rwegamira mu matati abari kwa arayogoza umuryango muri ico gihe rero urwaruka ndaruhamagarira kuja mu makrebe bahigira ingeso z'umubano bahigire ibijanye no gutatura matati bidaciye mu ngubu ivyo bizobafasha kubaka urugo urwaruka ndarusabako mu gihe muhira takiyago co bakihari bonyene bakreye ikiyago
kuko bazotuma n'abavyeyi bayaga kuko abana hajya barashobora kuba bahuza mu muryango bakavuga ati oya wewe uri kuragira ibi mugabo ibi nivyo tubona canke bakereka umuvyeyi abangamiye uwundi ati wewe urabangamiye nawe gutyo umuvyeyi aca atangura kubona yuko abana bamuhinyuye ibyo biratuma urugo rutekana ikindi ugwaruka gubu no ruhanura ko mu gihe rugiye kubaka urugo rwogenda rufise mu mutwe ko rugiye kwizerana no kubwiririkanya n'uwo bagiye kubaka kuko ibyo bitabaye umwe akazana programme yiwe uwundi programme yiwe biba bipfuye mugabe ico novuga cyo umugabo bamenye ko ari we afise decision iyo byagoranye kuko umugabo ni planificateur niwe ajejwe integuro y'urugo kuko abashaka ruze rutera imbere simakanye ko hariho n'abagabo barushwa ivyiyumviro n'abagore ariko ntubimwinjizemo ku nguvu mutegure umusigurire umwereke impamvu wipfuza ko ico kintu cyoko bitagenze uko urugo tayari rurasambuka ego nshadwaruka ku ngaruka ziza ku bana umwana ni gute mbega yo kwitwara kugira ngo vyane ntibize mukurikirana muri kazoza kiyo bavuga karande nayo icika ari uko kumbura umutima wawe wavyemeye ndetse no kuja mu masengesho nkuko babivuga ni gute yogira kugira ngo karande y'abavyeyi ntizo mukurikirana ni kimwe nakubwira abana nibareke kugira uruhande begamirako ngo bagire kote bajako kuko ugiye kuri kote ubutumye karande uyihinzira kuko bishize mu mutima wawe babone yuko yo matata abavyeyi barimwo bobo bitabaraba barabe hirya ati byo muzobyihereza kuko mu mategeko n'abavyeyi bari mu nduru ntibategerezwa kuvyempirika mw'abana kugira babakingire karande abana nabo nibareke kwiyempirika muri ivyo bibazo kugira bikingire karande kugira ngo muri rwa rugo rwabo bazubaka vya bindi ntibize bibakurikirana basenge kenshi abana no bahanura kwihebera ibintu vyo gusenga kuko nivyo bizoca karande kuri bo canke kwihebera ibintu vy'amakrebe bibiza imico n'imigenzo y'igihugu navyo bizobafasha kuko kenshi bagwa mu kutamenya waminuje mu vyingo n'imiryango uno munsi niwe utumushobora guhugwa ruko riko dukurikirana abagabo bari mu rugo abadamu bari mu rugo no munsi kugira ngo kumbure bubake societe nziza tarimwe kwahukana mu ngo za nuwe butumwa wabahereza icambere nuko bamenya ko urugo ni babiri hajemo wa gatatu abaje kwitwengera kandi abaje guteranya babiri nibagirana ikibazo biyuzuze barondera umwanya baganire kuri cya kibazo burya ikibazo cy'urugo nticari gikeneye abahuza cyari gikeneye ko bamwe babiri nyene ntazibana zidakomanya amahembe mugabo muri kwa gukomanya amahembe bagaruke bibuke ko hari amasezerano y'umubano bafitanye biyuzuze n'ivyanka basenge ariko n'ivyanka gose babishira habona kuko kuvyibikamwo navyo nukwiyica arivyo bivyara ubwicanyi bibutuma ingo zicika amatongo n'ababana bakabura ububarera umugabo niyica umugore umugabo aja mu mpimba umugore nawe ari mwivu umugore niyica umugore aja mu mpimba umugabo nawe ari mwivu babana ntibaba bakironse ububarera iyo ni ingaruka abana ico no bahanura mu kwirinda ingaruka zijanye no kuzosanga ingo zabo zitubatse bo kwifata bakiha Imana gusa kuko nasanze gusenga biratuma wirinda ikintu cyose kiza kikosha izindi nzira yego abagabo mu gahinda bariko badukurikirana ko mbere bataramara kubishikiriza habona ukeneye ubufasha bwawe yo kuronka gute ukeneye ko nawe kumbore agupartage ibibazo nawe afise mu rugo yo kuronka gute turafise aho dukorera abakeneye ko tuyaga amasomo yandi bo dusanga mu Kayanza inyuma y'ibitaro bikuru vya Kayanza kwikaburimbi kwibarabara rya mbere ryi Bujumbura ni hafi ya kaminuza ya EAR ababona bari kure bipfuza ko twoyaga canke bipfuza kugira ico ikindi badufasha boca ku murongo wa telefone turakoresha WhatsApp ku 79 176
656. Iyo urayitabako igakora na WhatsApp. Turakoresha n'umurongo wa limitere 68 25 35 ubusa 8. Aho naho barashobora kuduhamagara bakaturonka. Turakoresha n'urubuga rwa Facebook. Wandikamwo ishirahamwe abagabo mu gahinda. Aho urashobora kudutora ukabona ibikorwa byacu ukanaterera iciyumviro. Hari nabifuza kudufasha mu bijanye n'uburyo kugira tubandanye dukora iki gikorwa neza dushikire benshi, kuko ubu dufise intambamye yuko hari abadutabaza tukabura uko tubatabara. Twaruguruye nimero muri Kopeke, dufise konte muri Kopeke 58 128. Aho barashobora kugira ico badufashije. Canke bakadufashiriza kuri limikashi kuri 68 25 35 ubusa 8. Yanditswe kuri Nduwimana Boniface representant legal. Bazoba bariko barakora igikorwa ciza, dutabare twongere dutabarize benshi kuko agahinda kisha abagabo benshi. Yego Boniface, reka ndagushimire cyane. Murakoze cyane. Ndashimiye ukanya washogo duhereza kumbure no kuva ubutanyira gushika Bujumbura kwa rugendo rero. Ndagushimira cyane gose, nizera ko n'ikindi gento bashobora kandi kubikora ko muzoheza mutwakire kugira ngo uganirize abagabo bari mu gahinda ndetse n'abakeneye umuco kubitandukanye. Murakoze cyane. Igihe cyose muzoba mufise ico mwipfuza nk'umuco canke ico mwipfuza nko kuganiriza abagabo nyene nkuko mubivuze kugira ngo babashingira intahe, muzotubwira nta kibazo tuzobitegura. Yego. Yes, merci beaucoup. Wose dukurikanye kuva ku ntango gusha ku mpera. Yari Boniface nkuko mariko muravyumva, baturayaga mu bitandukanye agahinda abagabo bagira mu ngo, agahinda abagabo bagira mu rugo. Kumbera abanyivye kadushikiriza ngahanya muri commentaire musi maza kutubwira. Asante sana.